Perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo nabahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu, abahamagara Bujumbura arababriefing, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri North Kivu, abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya genocide, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze, ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri North Kivu ziteguye ko zizahagera abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi, zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofone bo muri North Kivu tugomba kububahira ibyo, tukanabashimira ko bakomeje kwifata neza. Nibagera ibibazo byabo bantu twe bareke kwinjira mu by'iwacu, twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha, kuvuga ngo cendegeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose, dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe n'igihugu cyabo, mugabe wacu nibareke kubizana, nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani, nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda, natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagomba dukwegera iminsi yose. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise, abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu, bararishiraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho, niwe yihungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda, haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho. Mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute? Aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59, abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Kare twari umwe, amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho byarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Conze nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi, ntiyari se bahutu, ntiyari se batutsi. Kiya kibazo cyakogo je narabasiguriye gushikaho mbona baracumvise. Murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano wa twese, umubembe agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano, umufura agira umutekano w'ingogwa n'abande n'ingabo zikingira bose. Ico kibazo rero cagiye kuza mu 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rabaye mabi yose, ibi bihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibagera ibibazo byabo bantu twe bareke kwinjira mu by'iwacu, twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha, kuvuga ngo cendegeranya abahutu, negeranya abahutu n'abatutsi bose, dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe. Niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe n'igihugu cyabo, mugabe wacu nibareke kubizana, nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani, nibareke kubesha. Byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda, natwe iwacu byaje mu 59 bivuye he kubibaye mu Rwanda. None bagomba dukwegera iminsi yose. Abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo, abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu, ntimwishinge abandi, twigirira ubumwe bwacu. Nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose, je ugenda maze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo, turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge, turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo. Bose bambwira bati twe turimva cyane mu Burundi ni wacu. Ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani
wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi si impunzi ni wabo tuzava tubivuga uko none barahiyumva barahize barahabaye turazinanye none wowe impunzi wanyu mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe abakongomani ni bareme twebwe twari twarozwe kubarusha Burundi bwari bwararozwe kabasha gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina u ico gihugu cyari cararozwe gantuze kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'utabikwiye igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu ariko tugakira ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe ku 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobitera twese twarahomvye twese tuzobijya tuzobitunganya n'ivy'abarundi